Hello, ni Juif. Nizere ko mumeze neza. Nugira amahirwe mu buzima bwawe ugashingiranwa canke ukabana n'umwe muri aba bagore ngiye kukubwira, uzobaho igihe kirekire. Buriya kubaho igihe kirekire vy'umugabo biterwa n'ibintu vyinshi bitandukanye, ariko akenshi cane kubaho canke kuramba k'umugabo biterwa naho abaye, nabo abana nabo, ivyo afungura n'imyanzuro afata ku buzima bwiwe. Ariyo mpamvu ukunda gusanga abagabo benshi iyo barongoye canke iyo bagize urugo, ivyiyumviro vyabo bitangura guhinduka, ugasanga si ivyiyumviro gusa bihindutse no ku mubiri atanguye guhinduka. Ibi bigatuma rero bamwe bavyirengagiza canke batinya kurongora kubera ko bazi ivyo bazohura navyo. Ariko uyu munsi ngiye kubwira abagore 5 iyo barongora umwe muri aba bagore bizotuma ubaho igihe kirekire, bigatuma uramba cane. Bana nanje kugeza kumera iki kiganiro. Nimba uri mushasha raba ko wakoze subscribe kugira ngo tubandanye tujana, ni giste tugufyondaho kandi wibuke kudusigira like. Ikaze. Umugore wa mbere uzobana nawe bigatuma uramba cane nugira amahirwe ukaronka uyu mugore, ni umugore azi ikintu bita gusaba imbabazi, kandi bikongera ko azi no kubabarira bimwe bivuye ku mutima. Nugira amahirwe ugahura n'uyu mugore, menya yuko uzobaho igihe kirekire, kubera ko ibizogutera pressure azoba ari bike cane, kubera ko niyakukoshereza azokwibuka gusaba imbabazi, canke we niwamukoshereza azokwibuka kubabarira bimwe bivuye ku mutima. Ibi bintu si bose babironka canke aba bantu ntibaboneka ahariho hose, ariko wowe mugabo nugira amahirwe ukabana n'uyu mugore, uzomenye yuko bizokorohera kugira umutuzo mu buzima, kuko abahinga bavuga yuko uko umuntu akura niko ibibazo vyiyongera. Rero nurongora umugore akakongerera ibibazo, menye yuko uzofakara. Ariko nurongora umugore atuma utuza, nurongora umugore azi gusaba imbabazi akanaharira, bizotuma ubaho wishimye. Niyo mpamvu bakunda kuvuga ngo abantu babaho bishimye bararamba cane kurusha ababaho bafise ibibazo. Rero nugira amahirwe ukaronka uyu mugore, umenye yuko ufise amahirwe menshi yo kuzoramba, kubera ko ibizoguha umunezero bizoba ari vyinshi. Akenshi ukunda gusanga mu rugo iyo murongoranye canke iyo mutwaranye mufise amashavu mwese, usanga mu rugo rwanyu mwahinduye box, ugasanga ishavu ryamaho, ugasanga mwama mu nduru. Ibi bigatuma umuntu rimwe tension izamuka canke akagwara ibindi bintu. Akenshi uzoraba abagabo benshi bo mwino minsi bariko baragwara ibintu bita amavese n'ibiki. Kubera iki? Kubera ko abagore bafise canke abantu babana nabo nta mahoro ahari, ibibazo ni vyinshi aha hanze, akacagira n'umugore yamumereye nabi, ukaca usanga ibintu byose bibaye urudubi. Umugore wa kabiri nugira amahirwe ugahura nawe ukamurongora, bizatuma uramba cane, ni umugore ari humble, umugore yiteguye kwiga, umugore yiteguye kwakira ikintu gishasha. Akenshi ari abagore ukunda gusanga iyo umurongoye canke iyo ashitse mu rugo ucumenga ageze kuri finale, ucumenga nta wundi buzima buzokurikira inyuma, nta kindi kintu gishasha akeneye kwiga mu buzima. Nikosa rikomeye cane kuzorongora umugore atiteguye kwiga ikintu gishasha, yigira ku mugabo wewe canke yigira ku muntu bagiye kubana. No ku mugabo nuko nyene. Mu bisanzwe iyo ugiye kubana n'umuntu ntibisiguye ko mwahora mukundana yuko umuzi wese, ariko umuntu nimwe atangura kurarana mu gitanda mukabana, ukavyuka umuraba mu maso, ukamubona atimakiye, ukamubona agize gute, mukicara mugapanga ibintu. Ku muntu mushasha ni vyiza kurongora umugore yiteguye kwiga, umugore yubaha, ashobora kumva ico umugabo avuga, ashobora kumva ko umugabo afise agaciro mu maso yiwe. Iki kintu kizotuma umugabo yiyumva yuko abaye hanezerewe, bigatuma umugabo aramba cane. Rero nugira amahirwe ugahura n'umugore ari humble, umugore yubaha, umugore yiteguye kwiga ikintu gishasha, ibizogufasha cane mu buzima, gusunika ubuzima turimwo, kubera ko ibibazo biri hanze ni vyinshi. Rero nurongora undi mugore hagutera ibindi bibazo, uzomenye yuko aha uzopfa kare canke uzogwara ibindi bigwara tutazi. Umugore wa gatatu azotuma uramba ni wagira amahirwe ukabana nawe, uyo ni igitangaza, ni umugore usenga, umugore azi Imana, umugore azi yuko Imana ishoboye vyose. Uriya ubuzima turimwo ni intambara, kandi ubu intambara hariho intambara tugwana tutabona, tuba dukeneye yuko habaho ubundi bufasha. Kandi cane iyo umuntu ari mu rugo ntiyahura n'ibintu bikomeye gusumba akiri umusiribateri, akiri wenyine. Rero nugira amahirwe ukaronka umugore asenga mu buzima bwawe, uzomenye yuko
ugendereye uzomenye yuko ufise umugisha, kubera ko rimwe na rimwe uzosanga ari n'inkinzo Imana ikurungikiye canke ni ibintu vyo kukugwanirira kugira ngo ushobore kubaho muri ubuzima. Kenshi ukunda gusanga abagabo kubera kurondera hirya no hino ugasanga ntiyuka n'ibintu vyo gusenga cane, ariko niwatombora umugore usenga azogusengera kugira ngo ibintu vyanyu bicemwo. Rimwe na rimwe naho muzoca mu bibazo, kubera ko ntibisigura yuko usenga udaca mu bibazo, ariko uzoba ufise umuntu yatahuye ico Imana ishoboye, uzoba ufise umuntu akubwira ati birashobora gukunda, kubera ko Imana ishobora gucisha ibintu ahantu nawe utari uvyiteze. Rero nutombora umugore asenga akunda Imana, uzomenye yuko urose umuntu muzima, kubera ko n'abana uzovyara bazokura bazi ikintu bita Imana, kandi bazokura bazi ahantu hataraho kurengwa, kuko mama wabo yakuriye muri ivyo bintu. Kubera ko akenshi uzosanga abagore turongora canke abagore aribo bigisha ba mbere b'abana bacu, kuko nibo bagumana n'abana bacu umwanya munini, bigatuma umwana yiga ingeso abonye kuri mama wiwe. Rero niwatombora uyu mugore, menya yuko ufise ubushobozi bwo kuramba no kubaho wishimye bivanye n'ico uyu mugore wawe ari, kandi n'ico umugore wawe yatahuye. Buriya isura, umubiri, nyashi birasaza canke ibihe birabisobanura, ariko uyu mugore yaratahuye ico Imana iri mu buzima bwiwe. Ibihe bizoza ibindi bize, ariko azoguma ari wa wundi. Jya wibaza impamvu abamama wacu barambiye mu rugo cane. Akenshi ukunda gusanga ari abantu bakunda gusenga, akenshi ukunda gusanga ari abantu bari bazi guhandura ibibazo vyabo bakabishira imbere y'Imana kugira ngo bashobore kumara kabiri. Si uko batahura n'ingorane, ahubwo nuko bari bazi ingene bashobora kuvyitwaramwo. Umugore wa kane niwahura nawe ufise amahirwe yo kuzoramba, ni umugore avuga ukuri, umugore akubwiza ukuri. Uyu mugore akenshi ukunda gusanga abantu bavuga ukuri umenga bari komplike, kandi si ibintu byose tuba dushaka kumva aba ariko kuri, ariko umugore akubwiza ukuri azogufasha kwimenya no kwitahura, umenye intege nke zawe, umenye aho ukeneye nawe guhinduka, bitume mwubaka mu kuri. Buriya ikinyoma cica cane vyihuse kuruta urusoro, kuruta isasu, kubera ko ikinyoma kirakwica, kikakwica uhagaze uyu munsi, kikaguha amafoze espoir, ukamenga ejo bizogira bikunde, canke ukamenga urakunzwe cane, kumbe n'uburyarya. Ariko niwaronka umugore akubwiza ukuri, ibi bizotuma mwubaka urugo rukomeye, urugo rushikamye, kubera ko ntazoba afise ibintu vy'uburyarya muri we. Kubera ko hariyo abagore urongora ugasanga arakubeshabesha ibintu vyose, nitemba ntereke canke nta kundi buri bugendere kambe ndamubeshabesha ndabe ko iminsi yo kwisunika. Ariko niwarongora uyu mugore, menya yuko uzofise amahirwe yo kubaka urugo rukomeye, kandi urugo rukomeye ruzotuma uramba cane, kubera ko uzoba rurimwo umunezero, kubera ko ahari ukuri harangwa umunezero, kubera ko murabwizanya ukuri. Hanyuma rimwe ariko kubwiye ukumva umenga birakubabaje, ariko wagenda ahantu ukicara ukavuga ati kamene kurya kwa rukuri, bigatuma ugaruka mukongera mukavugana ibintu byose biri mu kuri. Umugore wa gatanu wagira amahirwe ugahura nawe, ushobora kuzoba ufise amahirwe yo kuramba cane, ni umugore atari wa bose, umugore atabonwa na bose. Sinzi ngahano kuri kurantahura, umugore atabonwa na bose. Ari gusanga warongoye umugore, ugasanga uwo mugore atwengera abonye bari bo bose, aho umwanya abonye ari bo bose, ugasanga n'indyarya, ugasanga uwo mugore biroroshe yuko atwagwa n'abandi bagabo, ugasanga umugore aguca inyuma. Iki kintu ni ikintu ca mbere gituma abagabo bapfa vyihuse. Umugabo niyagufata wamuciye inyuma w'umugore, uzomenye yuko uwo mugabo ashobora gupfa ahagaze, ashobora gupfa vyihuse, ashobora kurwara n'ibindi bigwara, kubera ko umugabo yaciwe inyuma, amajambo avuga ntaho angana n'agahinda aba afise mu mutima. Amajambo avuga ntaho aba ahuriye n'ivyo aba yumva biriko birasirikira mu mutima wiwe, paske abagabo ingene baremwe, abagabo ntibakunda agasuzuguro. Nimba yarakurongoye hanyuma ugamuca inyuma, isigura ko umweretse yuko wewe ataca amaze, ko ari ubusa. Ariko umugabo ko aremwe, aba aremwe mu kubibona yuko aragahambaye, aragakomeye. Rero mu gihe umuciye inyuma ukamushira hasi, ukamukuramwo icizere ciwe cose, aho umugabo arashobora kuvuga ati ntaco nkibereyeho, n'ubundi baramaze kunsuzugura, vyoba vyiza nipfiriye nkava kw'isi. Rero niwaronkora umugore atari umugore abonwa na bose, ibizogufasha cane kugira gute, gusavayivinga canke kubaho igihe kirekire uri umugabo.
Akenshi abagore usanga babonwa na bose, abagore ashobora no kugenda guhura n'undi mugabo akamutegeka kuza kukwica akaguhitana atitaye ku kintu ico cose canke ingorane zokurikira, ariko akavuga ati reka ndamuhitane hama twibereho n'uwundi mugabo mushasha. Rero uzogira amahirwe uhure n'uwo mugore uzobaho wishimye. Rero mu buzima bwawe niwagira amahirwe ugahura n'umwe muri aba bagore batanu ndakubwiye, menya yuko ushobora kubaho igihe kirekire, ushobora kurambira muri ubu buzima. Wakoze kumviriza iki kiganiro, raba ko wakoze subscribe, hanyuma urabe ko wadusigiye aka like, hama ugende wandike n'iciyumviro cawe muri commentaire, uzoba ukoze cane.